Yesu nashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Shengero ryo mu Kirundo ryaradutuye indamukanyo muzakire. Nanye ndafise amajambo ngomba nongereko kuri yaduhejeje kumva. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice 2 umurongo w'8. Tanguriro 2 umurongo w'8. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni, ayishiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana hameza igiti cose k'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ku murongo igice cya 3 umurongo wa 6 turaza kugeza kuri rya murongo w'8, hama turasoma n'urya murongo wa 21. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyekanisha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya, amaso ya bombi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi byo by'imisokoni birongera uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo. Umurongo ng'Uhoraho Imana ndababone. Umurongo w'9. Uhoraho Imana ahamagara uwo mugore aramubaza, turi hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mwitongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Murongo wa 21. Uhoraho Imana arongera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Hari inyuma havuga ngo ku murongo wa 24 ngo Uhoraho yirukana uwo muntu n'umugore wiwe. Dusome mu cete Petero yanditse igice ca mbere, icete ca mbere, igice ca mbere. Cete Petero yanditse igice ca mbere, turasoma ujya murongo wa 18. Muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'iburakimazi mwatojwe n'abasokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo yande, niyo ya Kristo. Abanyefeso 2 turasoma ujya murongo wa 15. Abanyefeso 2 umurongo Abanyefeso 2 Efeso Shete Paulo yandikiye Abanyefeso gice ca 2. Dusome uyu murongo wa 13 mumbabarire. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, turagushimiye Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye umugoroba uyu muhinga mu ijuru
muri uno mwanya Mana turasabye ikiganza c'Imana, turasabye uburongozi buvuye mw'ijuru bwa mpwemu yera, uvugane natwe, uvugane n'iri shengero, nanjye Mana ufashe kugira nshikirize amajambo wampaye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuvugana aya majambo dusomye. Ijambo ufise ni ijambo rivuga ngo kwambikwa n'Imana. Ijambo ufise ni kwambikwa n'Imana. Imana umuntu yaramukunze cyane. Imana umuntu yamuremye mu bwiza butangaje. Umuntu Imana ngo yari yatunganije itongo ryiza, ngo irimezamo igiti cy'igikundiro cyose kibereye kuribwa, kandi ngo ihameza n'igiti cy'ubugingo, ngo n'igiti kimenyekanisha ibyiza n'ibibi. Uwo muntu Imana yari yamwihanije, yari yamubariye yuko adashobora kujya kuri iki giti kimenyekanisha ibi n'ikiza, kuko yamubwiye ngo igiti kiri hagati mu itongo ntuzokijyeko, ngo umunsi wakiriye kuzogira uti ngo uzopfa. Mugabo rero turabona ingene uyu muntu yashikiwe n'ingorane, kandi izo ngorane twese zikadushikira. Ngo arayaga niki? Ayaga nande? Imana ngo yami bagendera bakaganira bakiginagura imbere yayo, ariko haza uwundi mushitsi mubi. Umushitsi yaje yigereranije n'inzoka, ariko ari Shatani. Ngo arayaga n'uwo mugore, kandi uwo mugore yarazi yuko Imana yababujije kuri icyo giti. Hanyuma rero ngo baje kuyaga, aramuyagira aramubwira ati ibi bintu biri ngaha muri iri tongo, ibiri ngaha byose mbega murabijya? Ati yego turabijya, mugabo hagati hari igiti Imana yatubujije. Shitani aramubwira ati oya, yanse ko mwobijya ngo mugire ubwenge nkayo, mungane nayo. Caca yakoresha hariya mu ijuru cyo kwishira hejuru, nicyo yahendesheje umuntu mw'isi. Mbega mwe murangurikira? Hanyuma rero uwo mugore ngo aca yamagicako, yarazi ko Imana yakimubujije. Hanyuma rero ngo aritegereza, ngo acabona n'igiti cyo kwifuzwa. Iryo rya mbere riba riramuroyemo. Yongera ngo bona n'igiti kibereye no kuribwa, aramura arajya. Yongera n'umugabo wiwe. Hanyuma ngo baje kujya rero, bagize ngo bararabana, babona ntibikwije. Umwe aravye uwundi aterega ntitwambaye, uwundi aravye uwundi aterega ntitwambaye. Hanyuma rero ngo baca bariyumvira ati twinyegeze kugira ngo Imana ntitubone. Ngira ndababaza ikibazo, mbega hari ivyo umuntu yokora Imana ntimubone? Nta kintu na kimwe wokora. Wagomba wimbika inogo, wagomba uva mu gihugu cy'u Burundi, wagomba uje Tanzania, wagomba uje Rwanda, wagomba uje ni Buraya, ariko ivyo wokora byose abaha mu kayogoro ntibokubona. Ariko Imana iba yagize gute? Iba yakubonye. Hanyuma barinyegeza, ngo baca barondera impuzu. Mbega izi impuzu mwabona barondeye zari impuzu zo nyazo? Barondeye ibibabi, ngo barondera uducocegwa. Aya majambo nimwe ndayasoma numvise ikintu gikomeye. Mbega kwambara ubucocegwa babitewe n'iki? Babitewe n'icyaha. Icyaha kirabura umuntu, naho wambaye ikositime, naho wambaye imvutano nziza, ariko wakoze ikibi imbere y'Imana utihanye.
imbere y'Imana uca ugenda ubusa. Icyaha kirambura umuntu, icyaha kirakura umuntu mu vyiza. Mbega ishengero umuntu ari ryiza ryo mu Kayogoro, aha muri mubona ari heza. Imana yari yabatunganirije ahantu heza, Imana yari yabashize mu itongo ryiza. Umuntu Imana ntiyavuye kumurema ngo ifayishize, ngo yaratunganije aho imushira. Ihameze igiti kibereye kuribwa cyiza cyose, ariko icyaha kiramukuraho. Icyaha kirangaza umuntu, nikimwangaza. Icyaha cyo gukura muri rishengero umuntu ryiza ririmwo ivyiza, rimwe abakozi beza babereye ijisho, kikakujana hariya hirya kure. Icyaha kirakwiye kwirindwa. Ijambo mfise muri uno mwanya, ngomba kubarira uyu muntu yambuwe ubwiza bw'Imana niki? Ni icyaha. Icyaha kirambura bene data. Icyaha kirakura umuntu mu mahoro. Icyaha kirakura umuntu mu munezero. Icyaha kirakura umuntu mu bwiza bw'Imana. Aricyo gituma nagira ndakubwire muri uyu mwanya uze kwiyumvira, kuko Imana iravuga. Imana iravuga. Imana iravugana n'umutima wawe. Namburi nga wumva naho umeze utegera ati ibintu narabikoze ntawe ubizi. Yemwe namone ingene abantu bihenda, iyo bagomba kuvuga umuntu nabi barajya hamwe bakongorerana ngo urarigeze ngaho ntazahagira umuntu avyumva. Naho muvuga nabi, ariko Imana yageze gute? Yavyumvise. Imana idufashe cyane. Nagomba ndababwire mwa bakristo mwe, icyaha nicyo cyatumye Adamu na Eva bava mu itongo, baje inyuma yaryo. Imana irabirukana. Mugabo nagomba nkubwire inkuru nziza, ngo irabambika, kuko Imana irakunda abantu. Imana irabambika. Twebwe tunyarukije, twasomye hariya mu butumwa mu cete cya Petero cya mbere ngo mwacungujwe amaraso y'iki? Y'igiciro kinini. Mbega ayo maraso yaducunguye iki? Yaducunguye iki? Yaducunguye ngo tuve mu vyaha. Yaducunguye ngo dukire igihano kizohanwa abantu banse kumvira ijambo ry'Imana bakareka kwihana. Yaducunguje amaraso yandi ya Yesu. Ngomba ndababwire, iyo abantu baronse umwana mu rugo, ubu haje ikijambere, umwana bamugurira impuzu ataragira ati ataravuka, bakarondera ivyaha ivyiwe vyiza, bakarondera aho bazomuheka, bakarondera ibyo bazomupfuka, bakarondera ibintu bizomumara imbeho bagashira ngaho. Hanyuma umwana avutse baca bamushira muri izo mpuzu z'uruyoya. Nagomba ndababwire, Imana iyo umuntu yihanye, iyo umuntu avuye mu vyaha, abameze nk'uruyoya rugize gute? Abavutse avuye mu isi mu vyaha. Imana imwambika iki? Imuha iki? Niyo mpuzu ya mbere Imana iha umuntu yihanye, n'amaraso yandi. Niyo yeza umuntu. Nagira ndakubwire, wagomba uyu mwene data, uyu mukozi w'Imana misonera avuye nga yavuze ngo naho yoba umuzungu, naho abakozi b'Imana abanyacubahiro bari hano, utihanye naho usenga imyaka 20, naho urinda usaza usenga utemeye guca bugufi ngo wihane ibyaha byawe, ngo amaraso ya Yesu akweze, ntuzopfugiye mu ijuru. Betwihana ngo tujye. Ari iwacu narabonye umuntu yahezwe
abakozi b'Imana barimo barigisha. Murabona iyo duhamagara abantu tubabwira ngo ngwino mwoge mu maraso yandi, hanyuma rero yicaye imbere agaca araba hagiye inyuma ngo bantu b'abahumvyi ngo amaraso ari hehe, ngo ubeshi bwabo ngo umva aratanguye ngo amaraso, kandi yari umuririmbyi. Rega abaririmbyi baragwa, none ntibagwa rero baririmba neza cyane, baragwa akaririmba neza agacuranga gitari neza, ariko urimo arigisha ngumve ngo bahumvyi baratanguye guhamagara abantu ngo nibaze boge mu maraso. Iyo ni inkuru niboneye, niho narindi. Ijambo ry'Imana riravugwa ati nimuze mwoge mu maraso, ngwino mwihane. Hanyuma rero sinzi ikintu Imana yamukoreye, azabona hagiye inyuma y'umukozi w'Imana hajya ku rukuta hicapuye umusaraba, acabona umugabo munini, acabona amaraso arimo arava, acarahaguruka nkariya. Murazi yo turimo turavuga ubutumwa ntitumenye ivy'Imana imwe irakora, tubibona tubibonye. Acaraza aragwa nk'ikintu bacumbise, aragwa araboroga, arakoma induru tuti namaki ngoya ngo nararogose, narahakanye ko nta maraso ariho, naravuze abakozi b'Imana akora ababeshi. Noneho mwarimo muravuga ubutumwa, nabonye umusaraba munini nyuma yanyu, nabonye umuntu awuriko, nabonye amaraso arimo ararindigita. Aca aravuga ngo ndizeye ko amaraso ya Yesu ariho. Amen. Aca arihana, aca arakizwa, aca arahinduka, aca arabatizwa muri mpwemu yera. Ubu n'umukozi w'Imana mwiza. Kubera iki? Kuko yemeye guca bugufa koga amaraso ya Yesu. Nagira ndakubwire mwene data, kuri uno muhinga uyu mugoroba uze kwemerera iryo jwi ririmo rirakurarika, iryo jwi riguhamagara rikubwira ngo woge mu maraso. Yewe reka kujyanyira n'ijwi ry'urukundo, ni mpwemu yera rimwe araguhendahenda ngo akuzane ku Mana ngo ukizwe neza. Twacungujwe amaraso, niyo yatugize uko. Yemwe abakozi b'Imana bose bagizwe kujya n'amaraso ya Yesu. Amaraso icyatumye ishengero mubona rikura, rigakura rigakwira Uburundi, nukubera abantu bumvishijwe ry'Imana bakakira agakiza, bakihana, bakoga hehe? Mu maraso. Paulo yandikiye Abanyefeso avuga ngo kera nta bantu mwarimwo, kera mwari kure cyane y'Imana, kera mwari njabuka ku masezerano, kera ntabyo mwari mwizigiye kuzobona Imana, mwari n'itandukaniro ry'ubwoko bwa Isirayeli. Ngo ariko noneho mwigijwe hafi nande n'amaraso ya Yesu. Nagomba kukwifuriza kwiyorosha, kwakira agakiza, kwemera amaraso ya Yesu. Wagiye gute? Akwambura ubucoce bwa Satani yakwambitse, akwambure izo mpuzu atari zo Satani yakwambitse, wambara umwambaro w'amaraso ya Kristo. Kandi amaraso si ukutweza gusa, mbega iherezo amaraso azotujyanaye. Ngomba ndangize, ariko ndabereka iyo amaraso, iherezo ry'aboze mu maraso, iherezo ryabo iryo ari ryo. Mu Byahishuwe Yohana, Ibyahishuwe Yohana igice cyandwi, Ibyahishuwe Yohana igice cy'indwi. Imana idufashe cyane. Ibyahishuwe Yohana turasoma igice cyandwi, duhereye kuri urya murongo wa 9.
ariko ndaza kubereka umurongo wa 13 icy'amaraso akorera ishengero ry'Imana. Hano avuga ngo Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru. Mbega twumvise ngo twacungujwe iki? Amaraso. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawushobora kuriharura bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe bakikije na ba bakuru na bya binyabugingo bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'icyubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'iby'Imana yacu ibihe bitazoshira. Umwe muri ba bakuru arambaza atabambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishyura nti mugenzi niwe bimenya. Arambwira ati abantu bavuye hehe? Muri wa mubaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso wa mwagazi. Mwumve iri jambo. Yohana yabonye abacunguwe aberekwa ibizoba bitaraba. Abona ishengero ryagiye mu ijuru, abona abantu b'indimi zose zo mu isi, abava mu isi yose mbona bafise amashami y'ibigazi barimo barahimbaza Imana. Hanyuma rero ngo umwe muri abo bakuru yarimwo aramwenga aramubaza ati mbega abantu mbonye bavuye hehe? Bimenya ko bavuye hehe? Yohana ati niwe bimenya mugenzi. Ngo aca aramubwira ati abantu bavuye muri wa mubabaro wo mu isi. Mbega mu isi hari umubabaro yemwe? Hariho umubabaro? Ego. Umukozi w'Imana avuye hano yavuze ati hari ibyo uterwa n'abana, ibyo uterwa n'iki, tubiterwa na byinshi barizanwa na byinshi. Ariko hahirwa umuntu yoze mu maraso yande ya Yesu. Mbega ijuru rirahari? Ijuru ririho. Ijuru rirahari. Ijuru rirahari. Ijuru ririho. Umuntu iyo bivuga bikekeranya kuko ijuru ririho kandi ishengero ry'Imana ryogejwe n'amaraso rizogira gute? Rizorijamwo. Murimo murandaho ishengero ryogejwe n'amaraso rizoginjiramwo. Ariko abantu nabo baba barabaye mu ishengero ntiyoroshe, ntibicishe bugufi, ntibihane, ntibatahure yuko ishengero ryumva ijambo ry'Imana ngo ritegure imitima ryihane, hanyuma iherezo rizo rije mu ijuru. Abo bazosigara naho bakozi b'Imana. Imana idufashe cyane. Ngoma ndababwira akantu kamwe kandi abantu bo ndaheza. Umunsi umwe nahuye n'ingorane, hanyuma rero zibabaza umutima, zimbabaza, ndasenga Imana, ndabwira Imana nti Imana
ndagusabye ijuru nabwiye abantu uzorimpe, kuko nabona izo ngorane ko ziremereye cyane. Izi ngorane naho zishikiye mugabo uzompa ijuru navuze nabwiye abantu. Mara iminsi nsenga icyo gisabisho, nsenga ayo masengesho, ndasenga. Hanyuma rero ndagenda gufasha ahantu mu bubwiriza, kandi abantu nari ngiye ubwa mbere. Hanyuma turagira igihe cyo kuryama, ndagenda mu cyumba, iyo bansase ndaryama. Umupastori nyene aho hantu nawe aragiye araryama. Mwijoro nk'isaha 8 cyangwa isaha 7 numva araje guhamagara ku rugi, aradoda. Mbe uyo muntu aje guhamagara aya masaha ahantu njyamye agomba iki? Ndahora. Yongera arashishikara, aradodora kandi ahamagara. Hanyuma ndamwitaba, nturinde. Ati jewe ndi pastori wo ngaha. Ndavyuka ndamwugururira, acaraza yicara nkaho ni none uzanywe niki muri iri joro? Ngo Imana irambwiye ngo ijuru wasavye Imana izoriguha. None noca nijajara ndashikayo, amagaragazwa sinyurura nayo, ahubwo byanyigishije kwiyosha kandi kwicisha bugufi. Ntugire ngo kwari ukumpumuriza ko narigize iminsi mbabaye cyane. Ndashimira Imana, ijuru birahari bene data, mugabo rizoshikwamo n'abandi, abantu bambitswe impuzu y'amaraso, abantu bemereye Imana bakihana, abantu bigijwe hafi n'amaraso yiwe, abantu bamenya ko bacungujwe n'ayo maraso, abantu batuye ibyaha byabo. Abo nibo bazoshika muri icyo gihugu. Imana idufashe cyane. Uyu murongo nawiyumviriye cyane, nongera ngasubira nkawuraba, kandi ngo hajya havuga ngo uyu murongo wa 13 uvuga ngo umwe muri abo bakuru arambaza ati abambaye imvune zera ni bande kandi bavuye? Ndamwishyura nti mugenzi niwe bimenya. Arambwira ati navuye muri wa mubabaro mwinshi, kandi bamesuye imvune zabo bavezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma bari imbere y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mwijoro, kandi ibyagiye kuri ya mbere bizosanzema hejuru yabo. Ntibazoba kigira inzara ukundi, kandi ntibazoba kigira inyota ukundi, kandi izuba ntizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo mbere. Azobaragira kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Imana nihabwe icyubahiro. Nagomba bene data aya majambo numva Imana yashize umutima uyakire neza witonze, kandi wumvirize. Imana iravuga, Imana ivugira mu muntu. Aha twebwe tuvuga bike, ariko Imana iravugira muri wowe. Imana irakwingingira kubarira ati ngo wihane, ngwino uce bugufi, ngoge mu maraso ya Yesu. Ariko nutihana ndaho bamwishengero ringana uku, Yesu azoza usigare. Nagira mugire inama muri uyu mugoroba, uhaguruke uze kuza kwa Yesu akugirira imbabazi. Imana ibafashe cyane. Ngomba mpamagare abantu bagomba kwihana. N'aya majambo Imana yari yampaye ngo dusangire. Numva womenya amaraso ya Yesu ko ari ikintu cy'igiciro kinini, kandi
numva womenya igituma umuntu aharigwa ibyaha ko ari ikintu cy'igiciro kinini cyane. Numva womenya igituma umuntu yuzura mpwemu yera ko ari umuntu yoza mu maraso ya Yesu, atari umuntu yaje kwishara mu ishengero nk'umunyedini gusa. Umuntu yitwirirwa ishengero muga batarigiye bataribamwo n'Imana itamuzi. Ngwino Yesu akubabarire, ngwino. Amen. Duta ngwino, ngwino, ngwino Yesu abeze kuko Imana irakunda abantu bayo. Imana irakunda ishingiro ryayo. Amen. Abakozi b'Imana bagiye kubasengera Imana, ariko nagira ndakubwire ntuze gusigara wicaye ngaho ijwi ry'Imana rimwe rirakwinginga rimwe riravuga nguze, kuko ari abantu bikomantaza ijwi rikamuhagurutsa akanga, ariko umenye iryo jwi rikwicarika ni ijwi rya Shetani, ariko iryo riguhagurutsa muze kwihana ni ijwi ry'Imana. Muze rero Yesu aragirira imbabazi. Ngo musabe hano umwungere wo mu Gashikana abasengere. Turagushimiye Mana ihoraho, Mana wagize neza uhereye mbere na mbere, wariyumviye cyane kuba ari mu isi ingene bazobaho bafise ubugingo, bafise ugukayangana nkawe. Urabishinga, urabigera, uravyandika, utuma umwana wa Yesu mw'isi kurondera icyari cyarazimiye ariryo shengero ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ngiri shengero ryawe Mwami, rirumvise, rirahagurutse, riraje imbere yawe. Mwami urihezagire. Haleluya, amena, amena. Ya tarabarabasandora kamabagyo oratagasama ikaidora tese tarishagaramara kase noita aratakima igonda trasiborata. Haleluya. Bahezagire Mwami, baha amahoro, baha umugisha, baharire, beze, batunganye. Mwami Yesu washe ikimenyetso cyerekana ko ari abawe, abantu bahariwe, abantu bemewe. Amina. Haleluya, haleluya. Izina ryawe rishimwe. Uri hano gukora ibikomeye, uri hano gukora ibikomeye. Reka ubushobozi bwo mwijuru bw'urukukundi gushasha abantu bose batari hano bahaguruke, ijambo ryari bahagurutse. Mwami bezwe neza, batunganywe neza, bandika mu gitigiri cy'umugeni wa Kristo Yesu. Izina ryawe rishimwe. Uri mu ruhande rw'abera, uri ruhande rw'ishengero ry'Imana. Waradukunze mwana w'Imana. Izina ryawe rishigwe hejuru. Umuntu wese ari hano narihabwe neza, adakekeranya kw'Imana ihari ibyaha. Abantu bose bahishurirwa ibanga rikomeye. Haleluya, haleluya. Abapagane barishurirwe, amahanga yose abimenye, amadini abimenye, abari kure babimenye kw'Imana iriho ikuravuga nk'iyi minsi. Mwami urakoze kuduhezege twese mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye Mana Data wa twese, turanezerewe Mwami w'abami kuba imbere y'inyonga zawe n'iteka rihambaye. Turagushimiye iri yinga Mana ngene watwiyumviriye ko kuri uyu musozi wa Kayogoro. Habwa icyubahiro Mana. Turagushimiye ingene Mana watugendeye ukatugaburira amajambo y'ubugingo. Nubishimigwe kandi ubihererwe icyubahiro Mana.
turagushimiye kuri kino gikorane mana wakoranirije hano, icyubahiro n'inganji n'ibyawe. Reka tugushime mana yo mu ijuru, ubereye amashimwe kandi ubereye icyubahiro. Twanezerewe ku butumwa twakiriye mana nk'uruhambaye. Uyu muntu yaragwaje umwana wiwe, yumva inkuru zawe, arafata urugendo araza arakwiganira ikibazo afise, maze nawe ucuramubarira ngo niwitahire, umwana wawe yakize. Habwa icyubahiro mana, uragomba gukiza Burundi bwose mana. Kiza iyi ntara ya Makamba, kiza intara ya Gitega, kiza intara y'Uburundi bwose iyo buva bukagera. Uri Imana, rambura ikiganza cawe mana. Twarakubonye muri rino yinga, kuva ku munsi wa mbere twagiye tubona ukuboko kwawe mana. Watuzaniye abashitsi mana bo kutugaburira amajambo y'ubugingo, amajambo agarukana mana nk'uruhambaye ubumwe, ubucuti, imigenderanire n'Imana. Mwami nuhabwa icyubahiro. None rero mana, turagushimiye kubwira ijambo mana turose mana, kugira ngo ryegeranye abantu bawe. Hari abo umwasi yambuye agahuzu, abahenze bagakora ibyaha, none barakugarutse ko mana. Baraje ngo wongere ubambike, bagirire neza. Reka amaraso yawe mana yongere yururukire ku muntu wese mu izina rya Yesu. Umuntu wese ari n'ico yakosheje umubabarire mana, amaraso yawe amweze. Haleluya. Bandiko mu gitabo cyo mu ijuru. Haleluya. Turorera ukugaruka kwawe mwami, umuntu wese yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Urakoze mana kubagiriye imbabazi, urakoze kandi kubejeje muri byose. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Abakozi b'Imana mubandanye gufasha, kandi utarafashwa ashira ukuboko hejuru. Utarafashwa ashira ukuboko hejuru. Yesu n'umukunzi wacu, ni watwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatubabarira. Murakoze cyane. Saba umukozi w'Imana bandana. Turashimiye Imana cyane. Imana mwebwe mupfukamye mwatuye, Imana ibabarira amaraso ya Yesu abeze. Hanyuma rero tugiye gusengera abagwaye, tugiye gusengera abafise imitwaro. Muhagararaho muri, kuko kw'Imana si kugufi kurabashikira. Naho mwoba hari inyuma y'urugo, Imana mukizera Imana, Imana irashika irabakiza. Thank you, Lord, for the healing power. And thank you, Lord, that you are almighty. And just now I pray for these people. Pray for healing for everyone. Mana turasengera abantu ngo bakize, turasabye gukiza kuze hano. For children. Ndasabye mwamu bakoreko. For youth. For women and men. Mana abagabo n'abagore bakizwe nawe. Jesus Christ, you are our Savior and you are our healer. Yesu Kristo niwe uri umukiza kandi ushobora gutabara abantu. Thank you for healing. Mwamu urakoze kuri kurakiza. We honor you. Turagushize hejuru. We praise you.
turagutaziriye that you have all the power, kuko ari wowe wenyine ufise ubwo that you are bubasha, mighty and sit on your throne. ni wowe ushobora gukiza. And this day, Uno munsi you're the same as 2,000 years ago. niko ukora nk'uko wakoze ejo wahise, You walk around the earth and heal people. niko wamye ukiza abantu bawe. And this day, this afternoon, Yego mbene uno munsi no I muhinga praise mu uno you that munsi you heal people. ndagushimiye kuri kurakiza I abantu. praise you Mwami ndagutaziriye, just now. ndagusabye muri uno mwanya nyene. Thank you for your healing. Yego mbe tugushimira ngo mu mwanya nyene ukize. In Jesus' name. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugomba dusengera abantu bafise inyota, inzara. Ishengero ry'Imana rirakwiye ubushobozi bwa Mpwemu. Abantu b'Imana icyo kintu murakwiye gusenga Imana. Imana iradukunda. Imana ndiyo reka guha Mpwemu ishengero ry'Imana cyangwa abamusavye. Musenga Imana mwiyuguruye mu mutima. Usenga Imana, usenga Mpwemu. Mpwemu kadusabe mwungere y'Ubujumbura abasengere mu bihugu abafashe gusaba Mpwemu. Mwami Imana data wa twese, turagushimiye kuri aba bantu bose bahagaze imbere yawe. Abantu bamwe bumva bumye, abantu bamwe bumva bafise inyota, abandi nabo bumva umengo bameze nk'ivyatsi barabuze ubugingo. Haleluya! None muri aya masaha ni kera, muri aya masaha yo gusenga, muri aya masaha ijambo ryawe ririko riravugwa, turagomba ngo utume umuyaga w'inkomezi, utume igihinda kivuye mu ijuru, utume umuriro mw'izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana utibuke ngaha, ubushobozi bw'Imana bugendagenda aha mw'izina rya Yesu Kristo. Ishengero ry'Imana ryongeye gusigwa amavuta. Turasavye amavuta masha, turasavye amavuta masha, turasavye imizi z'amazi y'ubugingo ngo zongere zidudubize, abantu bongere kumva itoto mw'izina rya Yesu Kristo. Genda muri iri shengero, Yesu mwana w'Imana nzima, genda aha. Igihe wagenda uriko uraduga, wavuze ngo abantu ntibava i Yerusalemu ariko babera ubushobozi, bababonye umuriro umanutse uvuye mu ijuru mw'izina rya Yesu Kristo. Abantu batangura kuzura Mpwemu Yera, abantu batangura kuvuga indimisha, abantu batangura kuronka umugisha w'Imana. Bikore ngaha mu Kayogoro, umugisha w'Imana niwongera umanuke mw'izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana niwongera umanuke ku bagabo, umugisha w'Imana niwongera umanuke ku bagore, ku bahungu n'abakobwa. Yabona bavuga ngo mu minsi y'iherezo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Bidukorere kuri uyu mugoroba, indimi z'abantu bizongera zigobodoke, zisigwe amavuta mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana nibahezagirwe. Urakoze kuri umwami akomeye kandi kuri kurahezagira ishengero. Natwe turasengeye gutyo mw'izina rya Yesu Kristo. Amen.